Vijana bora ya Davi pamoja na Arika Devi abenegihugu bo muri India bafashwe n'igipolisi cy'Ubuhindi mu muji wa Bihar w'ico gihugu cy'Ubuhindi nyene ku cyaha cyo gushinga ikambi ya gipolisi feki cy'abantu batanu mu guca imanza za gipolisi no gukora operasiyo zigiye zitandukanye, aho uyo mugugizwe n'abagabo batatu n'abagore babiri. Umukuru w'igipolisi muri uwo muji avuga ko bashoboye gufata amapistora, barafata kandi ibitamburisho vya feki, aho ibindi bashoboye gufata harimwo ibitabo ndanga banki na telefone zitanu, ibidodo n'ibindi vyinshi bazanirwa n'abaza gutura ibibazo vyabo kuri iyo kambi ya feki. Ayandi makuru nuko abo bantu bakorera akazi kabo mu gisagara ca Baka mashariki kati ya jimbo la Bihar, aho bivugwa kandi ko basaba amamiliyoni menshi y'amafaranga kugira bashobore gukurikirana ibibazo by'abaza kubitura. Ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye byo muri ico gisagara niho vyahitamo kumenyesha makunga makuru y'iyo kambi fake yakoresha kandi darapo ya fake y'igihugu, ikongera igakoresha n'imyambaro ya fake. Bimenyeshwa kandi ko kugira abarinde bamenyekana yuko ari abapolisi ba fake bari bamaze kwiba abantu benshi, aho baza babazaniye ibibazo vyabo nabo bakabaka amafaranga menshi kugira bashobore kubakurikiranira ibibazo vyabo. Makuru yandi dufise nuko bashoboye gufatwa itariki 17 z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2022, aho bari bamaze amezi ashika kuri 8 bakora ako kazi mu kinyegero batarashobora kumenyekana. Niye commentaire ushobora kugira kuri abo bantu, kora subscribe, like, comment, share kugira ushobore kubandanya wironkera update zose zigenda zirarenga.